Radio Inyunzu ijwi ry'ibiyaga binini. Byarimwo abo mubona ari ku butegetsi kuko biravugwa ko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu barashimye nawe yari muri abo bateye ibuta bakagandagura bari abantu. Icyo abana rero bazize ni jenoside yakorewe abatutsi mu Burundi. Hanyuma hariho kandi vyavuzwe kugira ngo umuntu ntabavuga ngo kubabeshira ngo sibo babikoze. Umuvugizi wa CNDD ico gihe yitwa Jerome Ndiho yaravuze ko ari bo babikoze. Ntibantunganya avuga ati turiko dutera muri sud kubera ari region irimwo abatutsi benshi kugira ngo abatutsi batebe bemere kugira ibiganiro. Izo resiste imbere babafatiye ko inkohohewe bavuga bati nimwivangura abatutsi tonda hajya baranka ari abantu ariko urabe bijya bigabo byacu birumba byacu ni tamakazi byacu ngo ni bipoliticien babituma kuyarusha ngo ni mutonde ngaha musinyi ibi nibi canke mugiriki bagacha kugira communauté internationale yatubwiye ibi burya hari communauté internationale bagufatiye ko mitraillette igiteye ubwoba ni ijambo rya communauté internationale gusumba mitraillette mais boys ont résisté baravuze ati naho mwozaniki tuguma turi bamwe. Iryo ni jambo rikomeye ni cigwa gikomeye kugira ngo dutsinda abo bajenjeka. Kirazira ko abarundi twemera kwivangura. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibushobora gucira imanza abicanyi kuko n'abarabicanyi. Abazocibwa imanza n'abarundi ntibazocibwa imanza niyo migambwe kuko imigambwe iri ku butegetsi n'ifise ideology imwe bose bameze ico kimwe. Tuzoguma duteramye kuko aba barasiste n'abajenosideri ni kimwe n'ugwiri. Uravye hige canke nk'ibi safuriya iri kuziko irimwe amata utagumye impande ngo uzurayicungera usanga amata yaseze. Donc ukubise urugohe usanga bagarutse, ukubise urugohe usanga barimaguye abantu, ukubise urugoye usanga bisi ibindi bintu ntombaze bita ba politiciens ejo sinzi ivyo bazokwita. Nyiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye. Je mwumva ndi Jean Christophe Umugisha ndabahaye kaze muri kino kiganiro aho tugiye kugaruka ku bwicanyi bwabaye tariki ya 30 ndamukiza kwezi kwa kane mu 1997 bukaba bwarakorewe abanyeshure bibuta. Abatumire ni Apotre Benantungwa nayo ndetse n'umushinga nayahe Charles Mukasi. Apotre Benantungwa nayo ndakuramukije ndakwakiriye muri kino kiganiro. Ndaramukije umutumire mugenzanje Charles Mukasi, ndaramukije abatwumviriza n'abazotwumviriza. Umushinga nayahe Charles Mukasi nawe ndagwaye kaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije ndamutsa abo dusangiye ikiganiro n'abariko baratwumviriza ntigira amahoro. Gira amahoro reka namwe ndabaye kaze muriko muratwumviriza. Ikibazo ca mbere kandi kibaze Apotre Benantungwa nayo. Apotre mbega mwoshobora kutubwira impamvu nyamukuru yatumye aba banyeshure bishwe mu buryo bw'agashinyaguro kuri uwo munsi w'itariki ya 30 ndamukiza mu 1997 kandi ni gute ibi vyabaye mu gihe c'intambara y'abanyagihugu mu Burundi? Ni ikibazo gikomeye kandi gihambaye kije mu gihe himirije kwibukwa igihe bagandagura abanyeshure bibuta mu 1997. Abanyeshuri bibuta bagandaguwe nk'uko bivuze itondo kare ariko berekana umutima w'urukundo nk'uko biga ku ishure riramura canke ritegura abapadiri abihebeye Imana basenze barayerekanye kuko batewe na CNDD ariyo yabaye mu FDD mu nyuma, hanyuma babatera mu mutwenzi bazinguriza ikigo c'ishure cibuta. Hanyuma mu gitondo kare barinjira babasanga aho baba, bababwira kwivangura abo mu bwoko bw'abahutu ngo baje kwabo abatutsi baje kwabo, ariko abana baguma bafatanye mu nda batari baronse n'umwanya wo kubivugana ingene bo bigenza, ariko bahuriza ku cipfuzo kimwe cyuko badatandukana na bagenzi babo kuko barabonye ko batewe n'abicanyi, kuko hari hamaze iminsi ariko haravugwa
ko CNDD-FDD yabaye CNDD-FDD yari CNDD yari iri kiragwanira muri ya misozi za hirya muri Bururi baravugwa. Hanyuma nibutse abatwumviriza yuko abantu bari ku butegetsi wera bacitwa CNDD gushika CNDD-FDD n'uyu munsi, nubwo bavuga ko bagwanye intambara, nta ntambara bigeze bagwana, ahubwo bakora igikorwa kitagira izina, kuko baravuduka bakenda bariruka bagaca mu misozi no mu mihana, bagenda bariba, biba inka, biba ibyo kurya, bagenda bafata abagore n'abakobwa ku nguvu, hanyuma bahagenda bariba n'abantu kugira babatware kubafasha kugwana. Icyo nico bakora mu gihugu cyose, basa nkaho ari inzige zateye mu gihugu. Rero icyo gitondo bazindutse kw'iryo shure, bamaze kubabwira ngo bivangure bakanka, baciye babamijamo amasasu impande zose. Ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri 40, kandi abo babaye mu bwoko bwose, ndavuga bwa bwoko bw'ababirigi batoremeka ko, kuko twe turabarundi. Ibi rero byari bivuye ko uyo mugwi wa CNDD wari washizweho n'umugambwe Sahwanya Frodebu mu gihe Ndadaye Melchior yari amaze kwicwa. Hanyuma abanyagihugu bahurikiye muri uwo mugambwe Sahwanya Frodebu n'abakirara mu banyagihugu mu ntara z'igihugu bakabatema, ari igihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1993 nk'uko ryemezwa n'umugwi ONI muri raporo yayo 1996 akarongo gashinze 682. Ibi rero byarimwo abo mubona ari ku butegetsi, kuko biravugwa ko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Barasindayishimiye nawe yari muri abo bateye ibuta bakagandagura bariya bana. Icyo abana rero bazize ni genocide. Ni genocide yakorewe abatutsi mu Burundi, kuko yakozwe 1993, ariko ntibahagaritse, baciye babandanya binara mu banyagihugu babica. Ariko hagati aho abari ku butegetsi muri Frodebu nabo mu bashigikiye hanze nabo babagwana ko kugira ngo ntibabagwanye ngo babice, ahubwo babashira mu by'ibiganiro kugira ngo bazobazane ku butegetsi. Ariko babashize ko nk'uko mubibona uyu munsi, kuko ntibigeze batsinda intambara, bava ko bagwanye, nta na zone bafashe, nta n'umutumba bafashe. Bakora intambara nababwiye imeze nk'iyinzige zateye, kuko bagenda bariba, bica, bafata ku nguvu, nta kindi cyari kibaraje ishinga. Murakoze cyane mushinga nawe Charles Mukasi. Mbega mwotubwira neza na neza kubijanye nuko ubwo bwicanyi bwabaye? Mbega ni gute abo bicanyi binjiye mu mashure, kandi nizihe ngorane abanyeshuri bahuye nazo muri ako kanya? Urumva je ntavyo no kwishura kuko siho narindi, mugaba bariho babanye. Hariho igitabo canditswe n'uwararongoye iyo seminari, Patiri Zakaria. Ico gitabo cyitwa Les 40 Martyrs de Buta. Ni gitabo ukuramwo ibitari biki, na cane cane harimwo preface y'umuprofesseur yitwa Jean Pierre Chrétien, nawe nyene arasigura ubwa mbere iyo ideologie wayita ego niko bayita le nazisme tropical, le nazi tropico, le racisme antitutsi bayita le nazisme tropical. Rifise de racine muri nazisme iriya yo kwa Hitler. Harimo kandi communique ya Musenyeri Bududira ico gihe yararongoye ko inama nkuru y'abasenyeri mu Burundi, ni havuga neza ingene vyagenze. Hanyuma hariho kandi vyavuzwe kugira ngo umuntu ntabavuga ngo kubabeshira ngo sibo babikoze. Umuvugizi wa CNDD ico gihe yitwa Jerome Ndiho yaravuze ko aribo babikoze. Hanyuma hari ikinyamakuru citwa Menga Burundi Bureau mu Budagi, candikwa n'uyu yahora ari ministre wa information muri Frodebu canke muri CNDD ntumbaze, yitwa Albert Mbonerane. Ico gihe nawe nyene yarabitangaje. Donc si ibintu by'ibinyegezwa. Uko byagenze hariho n'iyindi source novuga ko no kwibutsa abantu muri entretien mubonano
perezida Ntibantunganya yagiranye na perezida Museveni, twararonse mu buryo Imana yaduhaye, twararonse konterandi y'iyo nama. Ntibantunganya avuga ati turiko dutera muri sud kubera ari region irimwo abatutsi benshi, kugira ngo abatutsi batebe bemere kugira ibiganiro. Urumva birafatanye. Icyo rero uko byagenze barahaje babivuze, basabye abanyeshuri, abo bicanyi bo muri CNDD bafashe abanyeshuri, kandi nk'ibyo urumva Severi ntiratubwira n'uwararongoye ico gitero, hanyuma ngo bari ko bagira enquête vérité réconciliation, ngo kandi ngo ivyo bavuze ngo bizosubirwamwo nyine, a commencer par la commission. Babasabye ngo bitandukanye abahutu n'abatutsi, nkuko umengo ntabo mu bindi bihugu canke bashobora kuba batari abatutsi bariho, ntumbaze. Hanyuma baranka, bababwiye ati twebwe ntitwivangura, turi abana b'Imana, ca barabarasa. Ko vyagenze ivyo nibaza ko nta nomwe abiharirako. Ku kibazo rero bajije nico uko vyagenze, nuko kandi bisa nuko bari bamaze imisi bazi ko bazotegwa. Ahari naha hariho kandi kabazo, nuko umukuru w'igihugu w'ico gihe yitwa Buyoya yari yakoranije mengari inama y'abadiplomate biwe, ababwira ati ubu le danger du génocide est écarté, nta génocide izosubira gukorwa mu Burundi. Mwibuke kandi ko imbere yaho ivyo byabaye mu kwezi kwa kane, mugabo mu kwezi kwa gatatu menga itariki 12 bari basinye amasezerano y'Isanegidio hagati ya leta Buyoya na CNDD. Hari basinye amasezerano y'Isanegidio. Ibiri muri ayo masezerano y'Isanegidio ntibijya biri muri Arusha, abantu bakaja ngaho bakambara amakaruvati ngo bagiye ngo mu biki n'ibiki, bagiye yarabikorezi. Kandi yayiro yari yababwiye ati mwebwe ntimugende, ntimagire n'uzosubira gucisha mu kanwa ijambo genocide, ko genocide muyivuze nta negociation, nta biganiro bisubira kuba. Bon, icyo niyo nyishu mu ntamake no guha ya hafi na hafi. Ibisigaye ni inyigisho dukuramwo, mugabo byarabaye nuko byabaye. Urumva plusieurs sources ziravyemeza ko byagenze uko. Hanyuma rero hariho n'amatemwanyaje twahawe n'abacitse ku icumu, bari abanyeshuri hariya Ibuta. Turafise temwanyaje y'uwacitse ku icumu tuzoshikiriza mu kwibuka abanyeshuri ku munsi wa kane itariki 29 tuzobigirira hamwe no kwibuka ihonyabwoko ry'abatutsi ryo mu 72. Ariko ikirico cyose urumva bari baje barondera bababwira ati nimwitandukanye, bahutu tonda hariya, abatutsi batonde hariya. Ico bashaka gukora kirazwe, bari bashaka kwica abatutsi kubera kujya babigize muri bus Titanic, niko babigira n'ahandi, bavuga bati abahutu nimuje hariya, abatutsi muje hariya. Nivyo bashaka kutujanamwe muri izi discours. Ibi muza murumva bakubwira ngo hariho genocide yaba na genocide y'abandi, kugira ngo tuje mu nyifato yuko hatoba solidarite y'abarundi, kuko abarundi dutegerezwa guhangana nabo ba genocide ka Burundi ka buntu. Bo rero tactique yabo nuko twivangura, bace barasa abatutsi, bace byitwa yuko ari de protecteur b'abahutu. Iyo nyigisho abana bo mu seminari y'Ibuta barayiduhaye, batwibutsa yuko il faut résister ensemble contre le racisme, contre le génocide. Mugabo ikibazo cari cyuko ngene vyagenze, uko navyumvise nuko vyagenze, kandi nta uravuga ko atariko vyagenze. Murakoze cyane Apotre Bernard. Amwe mu majambo ya nyuma yaranze abo banyeshuri b'Ibuta mbere yuko bicwa, mbega yo barayahe? Mbega ibi vyerekana iki ku butwari bwabo no ku gaciro k'ubumwe? Navyo nk'uko mugenzi wanje avuze nibivugwa n'abacitse ku icumu, ariko bavugira hamwe yuko ari bamwe, ari abavukanyi, kandi ko ari abana b'Imana, ko rero bagiye mu maboko y'Imana, bishize mu maboko y'Imana bose muri ico gitero bari bagiriwe, ko borema kandi ko bagiye kuja mu ijoro nk'uko bavyigishwa mu ishuri. Amajambo make mu bamaze kumva nivyo baba bavuga, kandi
ntugire ngo byabe byoroshe kuvuga amajambo nk'ayo ukwicara ingaho bagaca bamijagiramwo amasasu. Hari n'ikindi kintu kumbure twumvise barahamagara amazina ya bamwe mu banyeshuri kabahamagara b'abatutsi bahamagara naka urihe, hariho abishwe banje guhamagarwa, hariho abaje batumbereye kwicwa kuko biravugwa ko muri bari bateye harimo abanyeshuri bari bahavuye bagenda muri ibyo by'abagwanyi. Ntituzi ko bakihari, ariko nk'uko mugenzi wanje bivuze burya buraca bugacana yandi, hazote bagera igihe barengutswe baje imbere y'ubutegetsi babazwe ibyo bakoze, kuko umwana kuja kw'ishure akicirwa kw'ishure ntivyoroshe. Ikindi nokongera kuri ibi bintu abantu benshi nazo ko batazi nuko burya hariho ubwicanyi novuga bubiri bwakozwe na CNDD-FDD abari ku butegetsi ariko buzwi n'amakungu mu bakorana. Aje kutubwira ko hari ibiganiro byari byashizwe ko mukono isana video hagati ya CNDD na Buyoya mu kwa gatatu, ariko nagenda babwire ko hariho pression yabagizweho babereka ko atacu bamaze kugira ngo berekane ko bariho, ko ari uko bashaka kugira igitero gikomeye kugira ngo bemegwe, kuko bagomba kubagira imigwi y'iterabwoba. Hanyuma rero no guha nk'urugero nk'igihe bica abantu ibugendana, burya ya gitero cy'ubugendana cyari kizwi aho cyateguriwe muri Champs-Élysées mu Bufaransa. Kiya gitero kibuta naco biravugwa ko kiri muri urwo rukurikirane rw'ivyo vyakozwe ibugendana, kwari kugira ngo bagume berekana ko bahari kandi ko ari intambara y'abahutu n'abatutsi, ariyo mpamvu bagenda barondera abatutsi kugira ngo babice. Ibugendana bishe abatutsi barenga 648, abandi baguye aha mu bitaro. Hanyuma ibuta urana haguye abana 40, bo biragoye gutandukanya abahutu n'abatutsi, mugabo byose babikora mu ntumbero kwereka amakungu ko bahari, ko bakomeye kandi ko bagwana n'abatutsi. Ariko igitangaje kindi gikomeye nuko n'igisoda caba kibizi ariko ntagire ico kibikorako. Ku butegetsi bwa Buyoya byari bigoye, nkuko ku butegetsi bwa Ntibantunganya byari bigoye. Ivy'ubugendana hafi yaho bari bazi ko hari abo basendede ariho bacumbitse bashobora gutera bajya bo muri site y'ubugendana, ariko ntibabakingiye umutekano bikwiye kandi barabona bari basamakuru yuko bashobora kwicwa. Abanyeshuri bibuta nico kimwe, ntibigeze babakingira kandi bari bazi ko bashobora kuhatera. Ntibishoboka ko abantu b'abarobere bashobora gutera ikigo kuriya ata makuru bafise, ntibyashoboka. Rero kuba bataratabara hakiri kare, ivyo navyo nyene biri mu bizoshikirizwa bigacishwa mu manza kugira ngo basobanure impamvu batatabara abanyeshuri cy'abatabara kugira ngo batabare abanyagihugu. Ivyo nuko biri. Rero nibaza ko igihe cyo kiragenda nkuko mugenzi wanje ahora bivuga, none umunsi yabivuze, nuko akenshi aba genocide bakora ikintu bateguye n'ingene bagihakana, ariko nk'ibi vyibuta nibaza ko batobihakana kubera ko biciye ku muvugizi wabo. Nibaza ko yari Jerome Ndiho yaratangaje kuri BBC ko ari igitero bakoze, bivuze ko ntibagomba gukora andi matohoza kuko bariyemereye icaha batarabazwa. Kuba rero uyu munsi ubutegetsi uhari ari ubwo bwakoze ibara bukica abana ku ishuri, sinumva ubutegetsi barimo ubwo aribwo. Ubiteze ko amahoro sinumva ico afatirako, n'ivyo bakoze bibi bakiyemerera atabutungane ubanje kubabaza. Ikambedageza murakoze cyane mushinga nahe Charles Mukasi. Haheze imyaka 29 ubwicanyi bubaye, ariko ikibazo gikomeye nuko abishwe batarabona ubutungane. Mbega ni gute mu bisobanura kandi niki mwobasabira? Nizihe ngaruka mubona na cyane ko ubutungane butaraboneka mu gihugu? Ubutungane ntiburaboneka bwo ibuta nkuko butaraboneka no ku zindi acte de genocide nizo mu 1993. Imanza zariko ziracibwa barazihagaritse ngo
sinzi n'ingene bavyise ngo n'aba prisonnier politique izo mu 72 urumva ntiziracibwa 65 zaraciwe ntega marangara bagira abazice naho nyene baca barazisubiza inyuma ngo bagize amnesty. Urumva ikibazo c'ubutungane ni bimwe bita ijyaho nivuga ati hariho des actes de génocide zabaye mu bindi bihe bya histoire y'u Burundi, reka tuzobirabe. Ico rero jewe ndiko ndasabira aba bari ku butegetsi abakozeho nyabwoko co kimwe n'abarikorewe n'ubutungane. Anukuri ubutungane butabaye tuzoguma twitana ba mwana, nta mahoro azopfa baye mu Burundi, kandi ubutungane nibwo butumwa bijya twita le plus jamais saciri moso ntibizosubire kuba, nibwo butuma iyo ngingo iryo jambo turitambutsa, kuko umuntu araheza akagira ico atinya akavuga ati data mama yarakurikiranye mwene wacu tonton tantine baraciriwe urubanza byanditswe mu mateka y'u Burundi ko araba genocidaire. Umuntu akagira ico atinya akagira ico asonera, dusonere amategeko, dusonere ubuzima bw'agateka kazina n'iteka rya zina muntu. Ico rero nico nipfuza ko dushika ko hakaba rero n'inyigisho kuri aba bapoliticiens no ku bandi barundi bose, nuko bajya bana baratwigishije yuko bon ubu n'abagabo bakuze baratweretse ingene tugwanya ihonyabwoko, ingene tugwanya abansi twitwa abarundi, twitwa abantu bavuga ngo n'abana b'Imana n'ivyo mugabo kubera ari abantu bari imbere bose bari ari image de Dieu. Turangana rero izo resiste imbere babafatiye ko inkohohewe bavuga bati nimwivangura abatutsi tonda hajya baranka ari abantu, ariko urabe bijya bigabo byacu birumbarumba byacu ni tamakazi byacu ngo ni bipoliticien babituma kuyarusha ngo ni mutonde ngaha musinyi ibi nibi canke mugiriki, bagacha bakubwira communauté internationale yatubwiye ibi nibi. Burya hari communauté internationale bagufatiye ko mitraillette, igiteye ubwoba ni ijambo rya communauté internationale gusumba mitraillette. Mais boy ils ont résisté, baravuze ati naho mwozaniki tuguma turi bamwe. Iryo ni jambo rikomeye, ni cigwa gikomeye. Icya kabiri bijya by'ubutabera twereka nyene ijyane ko hari ideology y'uguhonya abatutsi, babatandukanya kubera iki? Babatandukanya kugira ngo abatutsi baje kwabo, apotre yabivuze neza, abatutsi baje kwabo babice, hanyuma bice byitwa ko ari ngwano y'abahutu n'abatutsi. Iyo c'est une preuve yuko hari c'est un mouvement, c'est une organisation génocidaire anti-tutsi. Ica gatatu hariho ijambo rikomeye kugira ngo dutsinda abo bajenjeka, kirazira ko abarundi twemera kwivangura. Iyo nyigisho vraiment sinzi ko tuyerekana biza. Je narahakuye icigwa gikomeye, niho naboneye n'ahandi twarabiboneye à travers histoire y'u Burundi, abantu barazize ko banse kwivangura, banyegeje abandi babatabaye, ariko muri ibi bya vuba ariho turi dukuze tubabona n'ubu bakiriho niki, barakubwira bati no twaranse ntibyashoboka. No kuvuga rero kugira ngo dutsinde abo bajenjeka dutegerezwa kuguma turi hamwe, mugabo nabo strategy zabo ni bimwe navuga, strategy zabo nabo nuko twivangura tugosubiranamwo, bifatira ku mwoko, bifatira kubiki, dusubiranemo turyane irizoronganye. Iyo nzinzi kirazira kuyibaha. Icyakane ca nyuma nuko nibijya twama tuvuga yuko abatara abatutsi nabo nyene barapfa muri iyo nyabwoko rirondera abatutsi, kandi sabahutu gusa sinabatwa bonyene n'abanyamahanga. Nivyo nta banyamahanga bapfuye, mugabo muri iyo communique iryo tangazo rya Monseigneur Bududera avuga yuko hariho abafurera, abamissionnaire baba Canadien, baba furera n'ababikira missionnaire babo muri Canada, bari ngira ngo nikiryama naho nyine baragiye amazu yabo yarabaye vandalize, imodoka barazirashe, amateleviziyo niki barazidinzu baraturira. Nukuvuga yuko iyo hageze kugwanya iyo ideology nizo actes de génocide anti-tutsi dutegerezwa kuja hamwe, kuko twese baba barundi baba batara barundi biraturaba, naho hariho icigwa gikomeye. Gira amahoro. Murakoze cyane.
Apotre Bernard, mbega ku bijanye n'ubutungane n'izihe nzitizi zikomeye zatumye abakoze ubwo bwicanyi batarabibazwa kugeza ubu? Mbega ni gute leta y'Uburundi yitwaye kuri iki kibazo na cane ko kimaze imyaka igera kuri 29? ubwa mbere kamwe kuri ico ca kabiri ko nico gikomeye. Leta uko yitwaye nabi kubera yuko yari ifise amakuru yuko abanyeshuri bashaka gutegwa bakicwa, kandi ntiyashizeho uburinzi. Nta basirikare yashizeho, ni abasirikare barinda petit seminaire y'Ibuta kugira ngo abo bagwanyi babasange. Ico ni cambere. Ca kabiri, nta basirikare yarungitse gutera aho abasende DFDD bari kugira ngo ibikize kugira ntibaze gutera abo banyeshuri. Iyo nyifato rero nimbi cyane kubera nyene ibifisemwo uruhara. Icyatumye rero ubutungane budakora, ico ni cambere, kuko ubutegetsi bwabuya bwarimo bwakingiye ico kigo. Ubwa kabiri, nta bushake bwari buhari, n'uyu munsi nta buhari ko nta wimena inda. Ubutegetsi rero bwari buhari, ntituje ngaho dusigira inkore ku maso, tuvugisha ukuri. None ubutegetsi bwari buhari butwawe na Petero Buyoya, ubu twavuga ko nadaye yishe kubera ko nabwo nyine bwashesha amaraso, ntibushobora gufata abandi bagenzi babo bashesha amaraso. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibushobora gucira imanza abicanyi, kuko n'abarabicanyi abazocibwa imanza n'abarundi ntibazocibwa imanza niyo migambwe, kuko imigambwe iri ku butegetsi n'ifise ideology imwe, bose bameze ico kimwe. Aha rero mvuga nti ubutungane ntibwabaye kubera ko nta gushaka kwari kuriho muri leta. Ico ni cambere. Icya kabiri, hariho ibiganiro biriko biratera imbere, bagomba ko bahagarika intambara, bumvikane, babe bahore ku rupfu rwa Ndadaye, n'abandi nabo bahore ku rupfu rw'abanyagihugu bariko baricwa harimo n'abanyeshuri b'Ibuta bien sûr. Noneho ugaca wongera ko yuko kuko bashaka ko bahagarika intambara ngo baze mu biganiro, ivyo bintu vy'amaraso y'umukuru w'igihugu kugira ngo bibaveko, naho nyene haciye habaho kudakurikirana ivyo vy'imanza. Nkuko mugenzi wanje yabivuze, imanza za abanyagihugu baritwaye ahantu henshi mu gihugu zarahagaze, ntaho zo zahagarariye. Ariko iciza kiri muri nuko acte de génocide canke crime contre l'humanité, ivyaha byavyo ntibitigiye. No kuvuga ko igihe cyose hazobonekera ubutegetsi bw'abarundi, abarundi bo bashaka bazokwitwara, ariko niyo abarundi bakotokwitwara, ministère public igomba kwitwarira abicanyi, abakoze ubwicanyi aha niho hose, bagashengezwa, bagahanwa, intahe ikabakubita mu gahanga. Aha rero mvuga nti iyo bari kuja muri ibyo byo guhana ari gukurikirana abo bisha abana Ibuta, ni ukuvuga ya CNDD yari ikiri mu ishamba, ibiganiro ntiyasubira kubijamo. Aho batahiye naho urana baciye babaha ubutegetsi, nabo ntibashobora kwimena inda, ntibashobora kwishira mu butungane. Niho mvuga nti bitebuke, hari ibintu bigomba gukorwa kuri iki kintu. Reka tubanze tuvuge ikibuta. Icambere nuko waratwaye ibatayo y'ikiroberi yagiye kwica abanyeshuri, agomba kumenyekana. Icya kabiri, atakiriho ngo abisobanure, bizubazwa umugambwe CNDD-FDD. Ubwa gatatu, bategerezwa ukubitwa intahe mu gahanga ku maraso y'abana basheshe, batabagwanije, ataco babatwaye, babahamagara mu mazina, babatandukanya mu bwoko, kandi bo bari abanyeshuri. Nta munyeshuri agira ubwoko, bagenda bashaka kwiga, ntibagenda mu vy'igihutu n'igitutsi. Ivyo bateza bari kubihanirwa. Aha ico saba abanyumva bose, umurundi wese anyumva, kugira ngo ibi bintu bicike ntibizosubire. No kuvuga ko ibyakozwe ku ishuri y'Ibuta bakicigwa ku ishuri leta itabakingiye, n'ababishuye umunsi batwara leta bakaba taco babivuga ko, nuko uko byagenze abakiriho botemanya. Ndabasaba ko bandika igitabo cavyo abarokotse, uretse wari umuyobozi w'ikigo, ahubwo abarokotse bakora ibishoboka byose, bandika igitabo c'amateka y'ingene byose byatangwa n'ingene byagenze, kugira ngo ico gitabo kizovemo inyigisho zizohora zikoreshwa mu mashuri, kugira ngo duce umuco w'uko abana baja kw'ishure barungitswe n'abavyeyi guca ubwenge, kurondera ubumenyi, hanyuma bakicigwayo. Ico nico kigomba kuzorangiriza inyuma y'urubanza. Hategerezwa kwigishwa mu mashuri yose y'u Burundi ibijanye n'ivy'abana biciwe mu mashuri. Nterakamo
nabo yasende DFDD ibyo bavuga bya 1995 muri kaminuza babivugira hejuru ntibavuga amazina y'abiciwe muri kaminuza y'u Burundi baravuga ngo usanga hishwa abo tuzi ni hagati y'umunani n'11 biciwe muri kaminuza abo barazwa amazina ariko bavuga ngo ni 150 ntibavuga izina ry'umuntu n'umwe kubera ko bafasha abanyeshuri bose bari muri kaminuza bagiye mu ishamba bakagwayo baca bafata ko biciwe muri kaminuza kugira gusa batyoze izina umututsi ibi bintu bitegezwa navyo kwigishwa ko kabikabishe kigishwa na CNDD-FDD mu mwanya yamaze ku butegetsi kagomba kuranduranwa n'imizi kuko uvuze ukuri kuvuga ukugorore ubuheze nibavuga abanyeshuri biciwe muri kaminuza bamenyekana amazina navyo bije mu mateka hanyuma mu gihe cyo kwigisha iby'abana barunga kwiga bakicirwa mu bigo by'amashure nabo bazige bigishwe babivuge kugira ngo ribe ntirikabe ntibizosubire kuba mu mashure nuko ndabibona. Murakoze cyane Charles Mukasi, mbega nizo ingaruka z'ubwicanyi ku mateka cyane kuri kahise n'ubuzima bw'u Burundi muri rusange, mbega niki twokora kugira ngo aya mateka ntazokwibagirane kandi abishwe babone ubutungane? Ubwa mbere nashaka ngaruke kuri iki yakivuze gatonyi Apotre, ubutungane bwishwe kuri ibi by'ibuta, ubutungane bwasubijwe inyuma na bijya bagize by'ibise ngo amasezerano y'Arusha kubera baciye bavuga uretse ko ubwo bujya bwicanyi bw'ibutani bugendana kumbure n'ahandi nkazateza kwaro kugira ngo berekane ubugabo, kuko iyo uvuze ibiganiro kenshi uba ubwiye abantu tigenda mubanze mwice bikwiye mbona umwumwe c'était leur légitimité berekane ko bari présent sur le terrain, yabivuze neza gusumba sindabigarukako. Donc icisha ubutungane nico cuko babwira ati plus vous tuez plus vous êtes éligible aux négociations. Nuko vyagenze hagibuta bari baje kwerekana ko ari abagabo nuko bakonvenka abantu ko baja mu biganiro nkuko urumva nababwiye ntibantunganya ariko abisigurira Museveni. Ministère public rero itegerezwa kubifata automatiquement, urinda kuvuga ngo umuntu yitwaye canke ntiyitwaye deke hari umusitwayen Burundi apfuye naho yo bari accident naho yo bari wapfuye ahawe isumu nturinda kwitwara canke ari uwo bano automatiquement bijya baca bavuga ngo bahambye umuntu gutyo nahambwe na kujya babigira mu Rwanda. Nuko iyo tuvuze ibigirwa mu Rwanda ari vyiza baca bavuga ngo turiko tuvugira u Rwanda, none bariko batwereka mbone example duce tuyiheba nibyo icyo kugira ngo rero ntibizosubire kugira ngo vyigishwe mu mateka nuko tubivuga uko biri, tureke kuvyitirira abatavyitirirwa, kuko bijya bavuga ati umuntu ntatinya ishamba atinya ico vyarihuriyemo. Barundi kazi bantu mwese muri ko muratwumviriza, nimwumva bavuze ikintu citwa CNDD n'ibindi domaine ideology muzokoma induru mutabaze muhunge kuko muzoba mwinjiranye. Ibi bintu tubifyinase ko ntituze turabivuga uko biri. Murabona hariho abantu bavuga ngo tuvuze ngo kwihonya bwo korirondera abatutsi bacavuga ngo turiko ngo twanka abahutu ngo turiko tuvugira ubwoko bumwe, no turiko tuvugira abarundi. Ce sont des citoyens burundais, ce sont des citoyens du monde, bategerezwa kubaho kuko bafise le droit à la vie kujya nabo bandi bafise le droit à la vie. Nta kamaro kuvuga ngo uzovugira ngo abahutu utashoboye kuvugira abatutsi, c'est impossible. D'abord niba bari abarundi bavugire ils ont droit à la vie de la même manière. Ntabyo kuvuga ngo hariho ubusumba wundi yavuye muri Ethiopia, yavuye muri Caraïbe, yavuye muri ntumba ze Oceanie. No, ico kintu catumye bitwa abarundi gituma baronka des droits zose, a commencer par le droit à la vie. Tutabivuze uko biri tuzobandanya dushishitira abicanyi tubita ngo n'abapolitisi. Bantu mutwumviriza mubandanya mwita abagenosidere ngo n'abapolitisi, mubandanya mwita abarasiste ngo n'aba. D'abord racisme na génocide ce ne sont pas des opinions, donc ntiziri protégé par bijya bita liberté d'expression. Non, kirazira kuvuga bene ivyo bintu, kirazira kuvuga bene ivyo bintu. We kizize kubivuga rero abantu bamenye ico batinya. Yego vraiment bijya bakubwira muri sentare bahagenda ukarahira umuvyeyi yakwibarutse no kuvuga umuvyeyi wawe ntibacokoza.
nta gihugu gishobora kubaho kitagira interdi, kitagira indahiro. Hariho ibintu rero bidakogwa, notama kuyubira ku musitwaye Burundi. Nihaba hari ico mwagiriza mujana imbere y'ubutungane. Ubutungane rero bukora budakora buguma ari ubutungane. Tuzogwanire kugira ngo tuze turaverifiya ko ubutungane bukora normalement, mugabo ntavyo kuja kunyuruza abantu, ntavyo kuja gusanga abanyeshuri muri dortoir n'iki ngo banigagure, ntavyo kuja gufata ni byigishwe nkuko mugenzanje yabivuze, byigishwe mu mashuri ko byabaye kandi arakamaramaza, byabaye kubera ari ukunuku. Ibi rero ntawe tubisaba, abavyemera nibo bazobikora. Naha nyene ibintu no kuza turabivugana uko biri, nta bintu byo ngo dusavye, ntawe tubisaba, tuzovyikorera kuko ni twebwe tuvyumva. Nta kamaro ko kuderega umuntu kumbure tuzosubiramo kuja kumusigurira atubaza ibibazo niki. Abavyumva nibo bazobikora, nibo bazobitambutsa. Ubutungane priorité du droit nibwo buzodukiza. Ukuri rero kuzoserukira imbere y'ubutungane. Mu gihe bidakenewe kuja mu butungane hari amahoro, tuzoguma duteramye kuko aba barasiste n'abajenosideri ni kimwe n'ugwiri. Uravye hige canke nk'ibi safuriya iri kuziko irimwe amata, utagumye impande ngo uzurayicungera usanga amata yaseze. Donc ukubise urugohe usanga bagarutse, ukubise urugohe usanga bari maguye abantu, ukubise urugoye usanga bisi ibindi bintu ntombaze ububi bita ba politiciens ejo sinzi ivyo bazokwita. Urumva ibi rero nukwama duteramye, nababwiye ingingo duhagarara ko kugira ngo duterame nibijya vy'indahiro y'ubumwe bw'abarundi, nibi by'amasezerano y'Irusaka, nibijya Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention contre le racisme, Convention contre le génocide, bijya ntaho tubica. Umuntu rero azovuga ngo jo contrôle ngo je nitwe mu politicien ngo ndiko ngira ngo agateka k'abahutu, no n'abarundi. Ni kubera iki wo kwiyumvira ngo hari ingorane abahutu bafise zidafiswe n'abandi bantu atari abahutu mu Burundi, canke ngo ndafise ingorane uretse iyi ideology y'abagenocide iraba abatutsi mugana yo nyene twaberetse yuko ntibiraba abatutsi bonyine, abatutsi nivyo biza bibahanze mugabo ugasanga birahitanye n'abandi. Reka rero ico kibazo kigume ari c'abarundi twese. Ni wumva bararitse gutema umututsi uko minduru kandi uvuga uti ngiye imbere kugwanya iyi ideology, ukayireregera ukayivunira urugohe, eje ikaguhitana canke igahitana umubanyi, ntuze widoge. Jewe ngarukiya. Murakoze cyane. Tuja ku musozo wa kino kiganiro, Apotre mbega ninde yari umuyobozi wa seminari ntoya yibuta ico gihe, hama kandi nikiye cigwa canke isomo rikomeye ubu bwicanyi bwoba bwarabasigiye? Mbega ubona ko hari icigwa kirimwo cyo shobora gufasha Uburundi ubu mu mwaka wa 2026? Ubwa mbere bwo nkuko mbajije watwara ishuri ico gihe yari Padiri Zakariya Bukuru. Hanyuma ku bindi bibazo harimo ibintu byinshi, harimo ivyigwa byo tubwira byo twigisha inyifato abanyeshuri bifashe bakiri bato, nkuko na mugenzanje yabivuze. Ubwa mbere bwo nuko berekanye ko kuba abavukanyi kurengera amoko bakagiranira urukundo n'impuhwe ari ikintu gikomeye kandi gishoboka, kuko barabishoboye. Bagerageje kuguma bari hamwe, baguma hamwe ayo moko yose, hanyuma bicirwa hamwe. Ico ni cyambere. Uravye abanyeshuri bari muri ico kigo hagapfa 40 batewe batagira ubatabara. Urumva ko ari n'igitangaza Imana yakoze kubarokotse. Nubwo nyene ari umubabaro udasanzwe kubona abantu babuze, abavyeyi babuze abana babo kugeza uyu munsi batarabona ubutungane, bishwe n'intono batazi uwo bari bubaze. Ubuhoho byarayangaye, ntawo baza abajenosideri ngo babaze ngo ubutungane kuri aba bana kandi ari bubabishe. Urumva ko ibyo bigoye. Ikindi barerekanye ko umugira w'amacakubiri utari mu mitima yabo. Ico ni ikintu gikomeye cyane, byerekana ko abarundi twokuramo icigwa cyuko tuba abarundi, ntitube abahutu canke abatutsi canke abatwa, kuko nta mahoro bizana. Abana batanze akarero keza kugeza no ku rupfu, biyemeza kuba abarundi, barengera ibyo kuba ubwoko ubu canke buriya. No kuvuga ko amoko arasambura,
amoko arica ariko ubumwe burubaka nk'uko umugenzi wanje ariko arabivuga. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi hafi bose niyo yonyene ashobora kuba inkingi y'amahoro mu Burundi n'iterambere. Atamwe buhari, ataterambere rihari ntibishoboka, kuko n'abazanye amacakubiri mu gihugu abakoroni batwaye ubumwe bw'abarundi babakurako kubo abantu bafise ubuntu, bacika ibikoko, inyamaswa. Ikindi nuko nkuko twabivuze, icigwa twokuramwo nuko abana kwicirwa kw'ishure bikaja koko habura ubumwe, bakicirwa mu kigo c'ishure ry'abihebeye Imana bategurwa nabo kuba abihebera Imana. Hanyuma uno munsi Eglise Catholique yiciwe abana bayo ijejwe kurera, bakaba ataco babivugako canke babikorako. Vatican ikaba atacibivugako canke ibikoreko, bakabesha abantu ibi byo kubangwa n'abamaratiri. Ivy'abamaratiri ntacyo bidufasha. Ikidufasha nuko abo bana babona ubutungane. Ubwo bumaratiri buze nyuma habanje kuboneka ubutungane. Ababishe bafashwe n'iyo Vatican. Ababishe uyu munsi iyo bagiye muri aya masengero, iyo bagenda muri bya bikorane byabo, bafashwa n'iyo Vatican, bafashwa na ya shengero Katolika. Bambara ajya amakanzu bakabahezagira, bahezagira babahekuye bakabatwara abana, ntibabaze ubutungane bwabo kubera iki. Ibi rero nkavuga ndi barundi kazi waruka, nimwabona dushoboye gukura ku butegetsi aba bantu bakaja mu gihugu bakava ku butegetsi, dutegereza kubaza Eglise Catholique ico yakoze kuri iki kibazo, kuko tuzi ko bafise ingufu zikomeye zo gushobora guharanira agateka k'aba bana biciwe kw'ishure. Mu gihe batavyerekanye, iyo Eglise ishobora kuzofatirwa ibihano, igahanwa nyaguhanwa. Kuko n'ivyo biganiro vy'isani gidiyo vyabereye aho harimo ukuboko kwa Katolika. Nukuja mu mizi y'amateka ntihagire na kimwe dusimba. Rero muri make nuko nobibona, kuko na mugenzi ariko arabivuga, ibi bintu by'amoko, ibi bintu by'imigambwe, ibi bintu byose bizana amarira n'amaganya n'intuntu mu gihugu, tugomba kwigenda tubisezerera. Abarundi tukaba abarundi b'Uburundi, Uburundi bwa bose butavangura. Murakoze cyane, ikiganiro twateguriye naha kigarukiye. Mushinga nayo Charles Mukasi, ndagushimiye ku vyumviro muterereye ndetse no kunyishu mushikirije abariko barumviriza radio televiziyo y'Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Nani ndabashimiye, ariko nashaka kuvuga akantu kuri mfatiye kuri ibi apotre avuze. Burya muri Eglise Katolika hari ikintu gitangaje rimwe. None ko bavuga ko bajya abanyeshuri ari abamartire, none burya aba banyeshuri baturiwe kwibubu, bajya abantu baturiwe bakicwa bugendana n'ahandi ntega marangara bajya, none bajya sonosoma de martire bo baziziki canke ni kubera sindabizi. Mugabo hari ikibazo, kandi nabo barabakirisu, uravye kenshi barabatijwe canke niba batabatijwe mu Gatolika basanzwe arabakirisu mu yandi madini. Ndabashimiye nanje ku kiganiro, nshimire uwo twari kumwe, nshimire nawe wadushikirije ikiganiro, nshimire abazocumviriza, ndababwira nti gira amahoro. Murakoze cyane Apotre Bernard Ntungwanayo, namwe ndabashimiye ku vyiyumviro mutanze. Ndagushimiye Mugisha, ndashimiye Charles Mukasi twagiranye kino kiyago, ndashimiye kandi abo bazocumviriza, ndahojeje imiryango yabuze, kandi ndateye intege abacitse kw'icumu bakomere aho bari, baba abagabo bashira habona ukuri, bakwandike mu bitabo. Icanditswe n'igihera ariko ikivuzo kiratakara. Icanditswe mu gitabo niyo muzoba mutakiriho, ibyo bitabo bizosigara, ababakomoka ko bazoyibona, bitebuke abo mwari muri kumwe muri kiriya kigo, hazobaho ubutungane kuri bo. Vyanka bikunda biteba binyaruka, bizoteba bishike, mureme kandi mukomere. Abafise ubuhamya bw'ibi byabereye Buta, turabasabye ko mwotwandikira kuri nimero mubona kuri screen, kugira ngo dushobore kumenya
byinshi byabereye hariya hantu kugira ngo tube turabishira hamwe n'ibindi dufise kugira ngo aya mateka ntaze yibagiranwe kandi dutegura ukubita intaye mu gahanga izi nkora amaraso. Murakoze kuba natwe na Gahwana.